Ikampuni ya Dream Kingdom ngaho muri Japani yashizeho imikino y'ubwiyahuzi, imikino mibi cyane. Kuri ivyo rero iyo mikino wihenze ukawutsindwa gatoya wabupfuye, wari umukino wo gupfa no gukwira kubera bariko bararondera umuyobozi wa Zen Group wo muri iyo company nininya yitwa Dream Kingdom. Kuri ivyo rero yari umuyobozi ari shupesho, umuyobozi ameze neza cyane w'umunyabwenge, barimo bararondera rero umuntu azoshobora gutsinda ayo marushanwa. Wihenze ugakosa gatoya warapfa. Ndaguha karibu kuri no filme yacu, niwe bagekora subscribe kuri no rubuga rwacu filime ngufi, hanyuma turyoherwe turi kumwe. Hama uno mukobwa bamwitwa Manikogoto. Uyu mukobwa niwe asanzwe arongoye uno mukino. Yatanguye kubabwira ati rero hano tuzohakorera umukino umwe hano muri Zen Group, abazoshobora gutsinda bakava ngaha nibo bazogenda gukora finali yo kugenda hiyo muri company nini ya Dream Kingdom. Kuri ivyo rero hano ni nk'intanguriro gusa. Hano rero mfise iyi kede, biciye muri iyi kede uribuze gukira awe uribuze gupfa. Umuntu aribuze kunanirwa igiharuro kiri kuri iyi kede, haribuze kuza icuma kimubonde. Kuri ivyo rero n'amahigo yawe no gukoresha ubwenge bwishi cyane. Turimo turarondera umuntu w'umuhatari, umuntu w'umunyabwenge kugira azoshobore guhagararira Zen Group muri no company yacu ya Dream Kingdom nininya. Yongera babwira ati hano umuntu azoshobora gutsinda azoronka imiliyoni 100 z'amayuwari. Kuri ivyo rero bose barishimye bumva n'amahera menshi cyane, ariko imikino bari imbere ntabwo bayizi neza. Kuri ivyo rero bose bakivyumva barishimye cyane, bagira nika nubwo babarikanga cyane kubera amahera ni menshi cyane, ariko imikino yari iri bari imbere ntibari bazi uburemere ifise. Uno mukobwa yatanguye kubabwira ati rero uburyo tugiye kukina ndeka ndabereke, ndaterera ino kede icuro 4. Kuri ivyo rero ku ncuro ya kane muri buze kumbwira yaguye kuri kangahe? Ubwa mbere yaratereye ikede uno mu Manikogoto igwa kuri rimwe, yongera aterera ikede nakandi igwa kuri rimwe, yongera aterera nakandi igwa kuri rimwe. Kuri ivyo rero yaciye afata ikede yongera ayiterera ubwa nyuma, aca arafundikira, aca avuga ati rero umuntu atomboze inamba. Mbega ubuyoba yaguye kuri kangahe ikede? Uno mugore Manikogoto yatanguye kubabwira ati ubu rero kiri umuntu hariho ivyumba 6, buri vyumba bikwanye n'inamba ziba ziri kuri kede. Kuri kede hariko inamba, hariho 6, akabaho 3, 4, akabaho na 5. Kuri ivyo rero wewe uri buze kwinjira mu cumba gikwanye n'inamba iri muri kano gasahani. Kuri ivyo rero no gukoresha ivyumviro vyinshi wiyumvire, mbega ubu yatereye yoba yaguye kuri kangahe? Hariho ivyumba 6. Urumva rero wewe uri buze kwinjira mu cumba gikwanye n'inamba wizera yuko yaguye mu bwa nyuma muri kayo gasahani. Babahaye iminota 30. Manikogoto acavuza ingoma aminkengeri kugira batangure. Hano rero kiri umuntu no gupanika kugira yimvira yari buze kwinjira, uhuvye gato yukinjira mu cumba kitarico, hari buze kuza ibuye rivuye hejuru ribakorokere ko ribafite inyange. Kuri ivyo rero ubu no gukoresha ivyumviro, hanyuma uce winjira mu cumba kirimo iyo namba, wihenze ukinjira mu cumba kitarico uza kubupfuye. Uno muhungu bamwitwa Zero yatanguye kwiyumvira, atangura kwiyumvira ati yateye icuro 4 zose zizazeragwa kuri kede. Mbega ubu byo bavyongeye kuba kuri kede ifise amahego menshi cyane. Batangura kwiyumvira ngo gabo bagutwa sekuru, batanguye kuvuga ati twese twinjire mu cumba ca mbere bana. Iyi namba ya mbere afise amahirwe menshi cyane kubera yagumye terera iziragwa kuri rimwe, ariko sanga n'ubu yaguye kuri rimwe. Ariko bose nta numwe yigeze amwizera, bagumye wambwiye ati ubu byahindutse, ashobora kuba yateye mu kindi cerekezo. Uno muhungu bamwitwa Serge yatanguye kumubwira ati we nyimba ubona inamba ya mbere amicumba ca mbere ari cyo sawa rabujeyo. Nawe yahise agira ubwoba cyane, ariko Manikogoto yaciye azatangura kubabwira ati umuntu ari buze kubasha kurokoka nubwo ari buze guhuba inambo gasanga yinjiye mu cumba kitarico gusa akarokoka, nawe aremerewe kubandanya umukino. Kubera no Manikogoto yari babwiye yuko umuntu wese azotsinda kari wazoshobora gukina irushanwa rikuru ari wazoja mu marushanwa makuru. Kuri ivyo rero batanguye kwiyumvira. Uno muhungu kano gahungu bakitwa Sheni, nakana ko muri kaminuza nyene gafise ubwenge bwishi cyane, kinjiye mu cumba ca mbere. Abantu bose bace birukanka mu cumba ca mbere, bibaza yuko kano gahungu ari ikintu kavumbuye, bose bace bagenda birunda mu cumba ca mbere bibaza yuko ari ikintu avumbuye. Ariko hano Zero araciyumvira, aracaka gata ubwenge, arimwe ariyumvira ati hajya Manikogoto avuze yuko umuntu wari wese ari buze kubasha gukira ntaze gupfa, nubwo yoba yacaguye icumba kitarico abasha gukira. Kuri ivyo rero inamba ntabwo ariyo ifise akamaro, ahubwo akamaro nuko umuntu yoshobora gukira. Kuri ivyo rero twe durondera uburyo turi buze gukira, ndibaza niho tuza gutsinda. Ariko kira wewe wacabona umengo barimo baratevya. Uno muhungu Zero aguma yumvira cyane, aca yirukanka mu cumba ca 3. Ariko uno muhungu wacu Zero yatanguye kwiyumvira ati ujya Manikogoto igihe aterera ikede bwa nyuma yayitereye mu cerekezo gitandukanye, kare uko yaterera kede siko yongeye kuyiterera, bisa nkaho yayitereye mu kindi cerekezo. Kuri ivyo rero nabatoye inamba imwe ntabwo ari yo. Uno muhungu Zero akoresha ubwenge bwishi cyane, yatanguye kwiyumvira ati nenda bigenze gute. Zero yaciye afata umwanzuro wo kwinjira mu cumba ca 2. Yinjiye mu cumba ca 2. Wibuke wa muhungu
gahungu umunyakagahungu kakanyabwenge kinjiye mu cumba ca mbere, Zero yinjiye mu ca kabiri, wamugeze abantu bakimara kubona kumengo ujya Zero niwe azi ubwenge bwinshi cyane, bahise bongera bavayo muri ca cumba ca mbere bari binjiye, baca barasohoka bose bagenda hanze kuba barazimbazemba. Ariko no Zero yatanguye kuvuga ati nubwo twinjiye muri kino cumba ca kabiri naco sindacizeye neza sindishurwa. Uno Zero yatanguye kubwira kagahungu kinjira mu cumba ca mbere, bagataye ko nyene katanguye kuvuga yatanguye kuvuga ati vayo, kana gahungu kavuze ati wapi Jesse shaka kuvayo. Zero yavuze ati vayo uze muri kino cumba ca kabiri, kavuze ati wapi. Hari ababire bana bari hanze batanguye kwimvira ati none tubigenze gute, ariko barafise ikintu bari bavumbuye, bahise batora wa mugenzi wa Zero yitwa Shera, baca bamubwira ati icumba ca gatatu nico kiri sawa, ariko bari bamufitiye umugambi mubi. Kuri ivyo rero abantu bagumye biyumvira, Ziratanguye kwiyumvira ati rero nubwo nabazanye muri kino cumba ca kabiri burya sindishwa neza, abantu nubo baracayaga, ariko vya bihungu bisa nkaho bifitiye umugambi mubi kagahungu. Abantu batanguye kubona umenga amasegonda araheze. Hari umugabo yaje yirukanka atangura kubabwira ati icumba ca gatanu nico kimeze neza, icumba ca gatanu nico kimeze neza, kubera niyo batereye kide nyinshi ikunda kugwa kuri gatanu. Urumva gatanu karafise amahirwe menshi cyane, abantu bose birunze mu cumba ca gatanu. Wa mugabo sekuru umwe w'icihebe yagiye nawe kubakurikira baca bamutera umugere, abantu bose baciye binjira mu cumba ca gatanu. Uno muhungu Zero yatanguye kuvuga ati nivyo koko bajya abantu binjiye mu cumba ca gatanu karafise amahirwe menshi cyane, ariko ntitubuje kubera maniko gote yavuze ati ukira gusa. Kuri ivyo rero barihanganye nyine baguma hamwe, ariko bafise ubwoba bwinshi cyane, ntibazi ko amahitamwe bafashe ariyo. Batanguye kwimvira rero tubigenze gute, batangura kuvuga ati kiri umuntu bisabwa gume kuco yafashe. Hano uyu n'umukino usaba ubwenge bwinshi cyane, ubufise n'ubwoba, nukubura ico ukora n'icureka. Amasegonda yabonye babonye agomba guhera, wasekuru ruri hanze gwahise gwinjira mu cumba ca kane, mu namba ya kane nta numwe arimwo mu namba ya kane. Abarinze baraje barafunga. Kuri ivyo rero abantu bose bamaze guhitamwo, nta muntu numwe yemerewe gusohoka mu namba yatoye, mu cumba yatoye. Kuri ivyo rero wa muhungu Zero yabonye umengo wa mwene wabo umwe ari mu cumba ca gatatu, umwe wibuka ari kumwe n'ibihungu bimwanka, yatanguye kwimvira ati ryo muhungu aribuze gupfa, yacafata umwanzuro wo kuruka ava mu cumba ca kabiri agenda mu cumba ca gatatu, acagenda kugira mutabare. Baca bibunda mu mpembe mwipembe mvuze mwipembe ndibaza muca munyumva mwikona. Kuri ivyo rero baca barindira ibihano barabe uwatoye. Wa maniko goto niwe agomba bacira urubanza, baraba umuntu yakira umuntu no kwisengera. Maniko goto agifungurura ni kane wa mugabo w'ijangiri cacebe cacu wa sekuru niwe yashoboye gutsinda umukino wenyene, niwe yagiye mu cumba ca kane. Kuri ivyo rero wene niwe yakize muri bose, bajya bose ba Zero, bajya bose banyabwenge bose bahuvye. Ariko no Zero yatanguye kwimvira ati gomba dupfe kweri, hari imipira yamanutse, bino bintu ivyuma n'ibintu vy'ivyuma byaraje kumbe bimunze mwikinge mu mpera mu mapembe. Uno muhungu yatanguye Zero yatanguye kuvuga ati hajya maniko gutigiye yavuga ati umuntu wari wese ari buze kubasha gukira zoja mu mukino. Nahise menya yuko gutora inamba ya nyayo bidafise akamaro. Kuri ivyo rero ujya maniko goto niwe yaduhaye uburyo bugiye hata bujya maniko goto sinari gushobora kubitahura neza, kubera gukira nico cari ca mbere, inamba ntabwo yari kenewe cyane. Kuri ivyo rero barakize. Umuntu yashoboye gutsinda ni wa sekuru wenyene, sekuru niwe yashoboye gutsinda. Sekuru yarishimye cyane, ibintu nibitangaza. Ariko bitegereje baravye muri ca cumba ca gatanu kimwe cinjiramwo abantu benshi, gwaguma gwaba fyonze, wibuke bari benshi ntavyo kuja mu mapembe, barapfuye bose. Ariko maniko gote yatanguye kubwira Zero yuko yishe umukino, yavuye mu cumba ca kabiri akaja mu ca gatatu. Kuri ivyo rero akuwe mu mukino. Ariko uno musekretari yatanguye kuvuga ati mureke bosi mukuru avuze yuko umureke uwo muhungu kuko akeneye kuzomuraba mu mikino izoza, kubera abonye umengo no muhungu Zero afise ubwenge bwinshi cyane. N'umukobwa uno muzehezeni niwe mukuru, niwe mwenyekiti wa company. Kuri ivyo rero bano basuri batwawe kugira rero bagende muri ya company nguru ya Dream Kingdom, kugira ariho bagenda gukinira rero imikino. Hajya yari nk'intango, hajya hari yari nka karibu. Kuri ivyo rero bashitse ku mukino, maniko gote ni waguma ayoboye umukino babatwaye ko ari umukino utangaje cyane, umukino w'ubwiyahuza, umukino umwe hariya twavuga ngo n'umukino kaze. Hano ho uyu mukino urenzeho cyane, nukuja muri kajya kantu ko hagati. Kuri ivyo rero barabanza bakagufukura nk'amasegonda 10 ukaraba amazingira, hariho handitse out akaba n'ahandi handitse save. Kuri ivyo rero uhenze ugasimbira kuri out, uza kucukoroka ugakoroka, ni nko kuva muri etage ukorokeye hejuru, kubera nakantu kari hejuru ku gasongo kari hejuru mu kirere. Hakaba n'ahandi handitse save. Kuri ivyo rero wewe rero ukuntu birebuze kugenda, wewe
barakuzana bakwambitse igitambara mu mutwe, hanyuma bakaca bagufungura ukarema nk'amasegonda 10 na ni impande zine, uruhande rumwe ni rwa out, urundi ni rwa save. Ni impande zitatu zanditse ko out, akaba n'uruhande rwanditse save, runo ruhande rero rwanditse ko save. Iyo urusimbiye ko niho uzoba ukize. Kuri ivyo rero umukino ndibaza mwamaze kuwutahura. Kuri ivyo rero nagenda hari handitse out ugasanga arasimbye, aza kuca yiboma, ni nkuko wosimbira ku rukuta rw'inzu hanyuma ukacukoroka. Kuri ivyo rero bisabwa abanze arebe neza amazingira kugira ribuze guhasha gusimbira neza, zo gusimbira ahantu handitse save. Kuri ivyo rero umuhungu yararavye amazingira batangura kumuzungurutsa, babanza bakakuzungurutsa kuri ico kintu kugira uze kwibagirwa, uze kwibagirwa ati wa munsi narindi hehe. Aho rero ku mpande buri hamwe habari umuntu ari buze kuguhamagara kubwira ati rero hano hantu hameze neza, mu bagenzi bakubwira hameze neza. Ari handitse out habari umuntu ari buze kuguhamagara, akaba ni mu bagenzi bawe umuntu ari buze kuguhamagara ukemera ugasimba, bari buze kumuha ikimenyetso ciringi, baca baguhiringe. Urumva izo mpande zine zose hariho impande zitatu usimbiye uzoba udekonye uzocupfa, akaba n'urundi ruhande rumwe rwa save usimbiye uzoba ukize. Kuri ivyo rero zino mpande zose ziba zirimwo abantu, kiri umuntu azara kubwira ati ngi wanje niho hameze neza, ngi wanje niho hameze neza, wenze ugasimbira iwiwe hameze neza, ugasanga ntihameze neza, urumva wewe vyawe babiheze, wene ni wacaronka inyungu yukuba yakoheje ukwemera. Kuri ivyo rero no muhungu wacu Zero yatanguye kugira arabe ahantu ari buze gusimbira, yatanguye kubaza uwa mbere, atangura kubaza cyumva n'umugenzi we witwa Hiroshi, atangura kuvuga ati nde Hiroshi, kumbe nawe waje muri uno mukino, kubera iki waje muri uno mukino? Uno Hiroshi atangura kuvuga ati Zero mugenzi wanje, naje kuri uno mukino kugira nshobore kugutabara, kubera urazi yuko uri umugenzi wanje, sinshobora kwemera yuko ugwa nabi. Kuri ivyo rero simbiri ni wanje niho hameze nabi. Kumbe wa Hiroshi arimwe aramuhenda wana Zero, yibaza kare mugenzi wiwe. Zero batanguye kumuhenda, Zero atanguye kumubwira ati none byagenze gute kugira uyunge muri uno mukino? Ariko no Hiroshi avuze ati uri umugenzi wanje, sinshobora kubona ugomba upfe, ndeke gutabara, simbiri ni wanje niho hameze neza cyane. Uno Zero atanguye kwiyumvira ibihe bacanyemwe n'uwo mwene mugenzi wiwe Hiroshi, atangura kwiyumvira ariyumvira, acavuga ati no muntu ntiyompenda n'ukuri, ni mwene wacu. Ariko icyo atarabasha kumenya nuko arimwe arahendwa, Hiroshi arimwe aramuhenda, nihenda gasimba gato yari buze guca koroka. Ariko yaciye atangura kumubaza ati rero nyimba ari wewe binyereke, acamubaza ikibazo kigumye, kumbe numu IT IT w'iyo company niwe yarimwo aramubaza. Muri make barimwo barakoresha ijwi ry'ujya muhungu Hiroshi, kumbe ntabwo ari Hiroshi. Uno muhungu Zero yaratangura aramubaza ati ngiye namba ziri ku marineti, ariko wibuke uno mugabo ntavyo azi. Uno mugabo byagenze gute kugira ashobore kuvuga nka Hiroshi? Reka tubanze tubirebe uburyo byaba byaragenze, kubera uno mugabo yamaze gufatwa, uno muhungu muri make yamaze kumenya yuko uno muntu atari Hiroshi. Reka rero turavyagenze gute. Kumbe Hiroshi baramuhenze, azavuga ati rero bamufata ijwi baca barishira muri AI. Hajya rero no muhungu wacu Zero yarimwo aravugana na AI niyo yarimwe iramubwira yuko ngari mugenzi wiwe ngasimbe. Kuri ivyo rero wa Zero yahise amenya yuko atari mwene wabo, atari wa Hiroshi. Kuri ivyo rero wa Zero wacu arakize, yahise amenya yuko no muntu hambere ari imbere yiwe atari wa mugenzi wiwe, ahubwo ari umuyundi muntu. Yahise asubira inyuma, habuze gato yagomba apfe, nugukosa gatoya gusa ukacugwa. Umu IT yarababaye. Uno Zero yagiye kuwundi, atangura kumubwira ati wewe nawe urinde. Uyu yundi wo kuri runo ruhande acamubwira ati jewe ndi Kenzuya n'umwana bigana. Kuri ivyo rero Kenzuya yarigeze gufasha na Zero, Zero yari yafamiwe n'ivyihebe bigomba kumukubita. Kuri ivyo rero Kenzuya hamwe na Zero nabagenzi cyane. Kuri ivyo yatanguye kumubwira ati simbiri ni wanje niho hameze neza cyane. Yatanguye kumushawishi kugira mwinginge asimbiri, we atangura kumubwira ati iwanje niho hameze neza cyane, kumbe arimwo aramubesha, nawe ari out, ntabwo ari save. Kuri ivyo rero uno Zero yatanguye kwiyumvira yuko ari ivyo uno ashobora kwasimbira, ariko atangura kwiyumvira nuko uno muntu ndamwizera, acatangura kuvuga ati rero ndeka manze ndamusuzume ndamuhe umutihani mutoya cyane kugira ndabe. Atangura kumubwira ati hano ubona mpagaza hano no simbira neza, kano gahungu kakenzo katangura kuvuga ati simba nta na kimwe. Ariko Zero yahise amenya yuko karimo karamubesha, kubera imbere yuko aza kukabaza yari banje gufungura ibirato, yari banje gufungura umugozi w'ibirato. Kuri ivyo rero n'umuhungu Kenzuya ntamwe arabasha kumubona neza ku maguru, yaba yamubonye yari kubanza kumubwira ati mbere yuko uruka banza ugirene ufunge ibirato, kubera ibirato byawe birafunguye, kubera n'umuhungu Zero yari funguye imigozi y'ibirato. Kuri ivyo rero no muhungu biboneka yuko uno Kenzuya atari mwaramubona ku maguru, yaba ari mwaramubona ku maguru yakumubwira
ati mbere yuko Simba banza wugare imigozi y'ibirato. Kuri ivyo rero Zero yamenye yuko Kenzo arimo aramubesha. Iyaba arimo aramubona neza yari kumubwira ati banza ufunge ibirato. Kuri ivyo rero biboneka yuko Kenzo ari muri out atari muri save. Kuri ivyo rero kano ka Kenzo yakatanga kumubwira ati je burya ntugenda nagukunda cyane. Ubwa mbere tukiri ku ishuri ni je nari nyoboye mu bwenge mu mikino, yani naroga ntiboge ibintu byose ni je nari sanzwe nyoboye nari uwa mbere ku ishuri. Ariko kuvaho waziye ukaza ku ishuri ukaza kwiga ku kigo cyacu wantwaye byose. Kuri ivyo rero nenda gufitiye umujiya mwinshi cyane no gupfa no kwishe nyine no kwishe. Umunsi umwe niho nabonye yuko uje muri no mikino y'ubwiyahuze cyamugatire kanze nzokwihorera. Wa muhungu wacu Zero yarikanze ntiyarazi yuko afisa abansi, ariko yarikanze cyane bimucanga no mu mutwe, ariko acashira ubwenge kugiye kugira abandanye umukino amwishura neza. Acija ku ruhande rwa gatatu amaze kuva ku mpande zibiri, urumva rero asigaje uruhande rwa gatatu, naho yaragiye atangura kubaza ati urinde. Company yahise ashiramwo umuhungu yitwa Seji. Uyu Seji nta bugenzi basanzwe bafitaniye, ariko yatangwe kuvuga ati rukira amasimbirini wanje niho ushobora kuba neza, ntabwo nubwo tutarabagenze ntabwo ushobora kwemera yuko ushobora gupfa. Uno muhungu yatangwe kwiyumvira simbe, ariko n'amakenga menshi ushobora guhenda ugasimba ugasanga urapfuye. Yaciye afata ivyingorongoro acakuramwo ikingoro kimwe acashira hasi. Wibuka umuntu ari muri out ntashobora kubona ikingoro ni cangahe. Yahise atangura kumubaza ati rero kino kingoro shize ngaha ni cangahe, ariko wibuka no muhungu Seji ntabwo ari muri a save ahubwo ari muri out. Urukuri ivyo rero ntashobora kubona kijya kingoro kandi kiri hasi cyane, ntashobora kukibona. Atangwa kuvuga ati kingoro nashize ngaha ni cangahe. Uno muhungu Seji yarabuze uburyo yishura, atangura kwiyumvira, acatangura kumubwira inkuru zitajanye ati je burya nubwo ndakwanka sishobora kwemera yuko ushobora gupfa, ndagukunda wera busimbiri ni wanje ni wameze neza. Ariko wa muhungu wacu Zero ntabwo yamubajije ico kibazo, yamubajije igiceri ni cangahe. Yongeye kumubaza ati mbwira igiceri nakurungikiye ni cangahe, kimbwire umbwire igiceri naguhaye. Uno muhungu Seji bisa nkaho yafashwe. Kuri ivyo rero company kimara kubona kumengo ibintu bimeze nabi cyane, bahise bamuha icirore wa muhungu Seji kugira rebeshe, kugira ashobore kumubwira ati ni namba yangahe. Seji yahise abwira Zero ati ni giceri cijana. Kuri ivyo rero Zero yahise yibaza yuko akize, aguma yimvira yuko no muhungu ahubwo ari washobora kuba ari save, ariko wibuke ari heze cyane. Ariko no wacu muhungu Zero ntabwo afise ubwenge bukeya, yahise ahindura ikibanza kugira agende kubariza ahandi. Wibuke aresigaje uruhande rumwe, yagiye ashira ibicericeri ikurundi ruhande ruri save. Atangura kubaza kumbe umuntu ari hari ni Manikogoto ni wari ku rugo ruhande rwa save. Wibuke simbiye ngaha niho yoba akize. Yatanga umwaza ati nibiceri byangahe, ariko no Manikogote yatanga avuga ati ivyo biceri ntabwo nzi, ariko simbiri ni wanje niho uri buze gukira. Kuri ivyo nusimbira hari ahandi urabuze gupfa, we simbira ngahi wanje. Uno Manikogote yatanga avuga ati simbiri ni wanje, udasimbiye wanje uraza gupfa, je nije wende umukiza wawe, nije ndi umufasha wawe. Uno muhungu Zero vyatanguye kumucanga cyane. Kino kubwira cyo ntubagiye kura subscribe, like na share kugira tuzorabane ikindi gice kitagucika. Tuzorabane ikindi gice kuri runo rubuga rwacu ifilime ngufi. Turabe mbega byagenze gute kumengo bano bahungu binjije mu bibazo mbona mwengo ntiboshobora kubivamwe. Kubera ino mikino ndabona ni y'ubwicanye, ni mikino yo gutomboza. Nubwo uri umunyabwenge gute sinzi yuko ino mikino ushobora kuyimara, kubera ndabona umengo ni mikino yabahatari, ni mikino yo gupfa, ni mikino yo gupfa no gukira. Cyane kubwira cyoco ndakwipfurije kudukurikirana kuri runo rubuga rwacu filime ngufi, hanyuma twirebere kano gasizo ni turi kumwe twese. Wagakunze ukore like kandi unasubscribe, uzoba ukoze cyane. Reka ndagusezere duhuriye ku yindi video. Bye bye.